Muravukanyi bakunzi ba Radio Maria Burundi ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu kaze muri kino kiganiro cyo kuzirikana iri jambo ry'Imana. Turi ku munsi wa kane mu ndwi igira 16 mu kiringo gisanzwe c'amasabamana ya Ecclesia. Ibi rero ibisomwa tugiye kuzirikana, igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'Ihunguka mu gigabane c'19 kure ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri no kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo w'11 no kurangiriza ku murongo w'16 gushika ku murongo wa 20. Mu kigwi c'Ibaburi hari ururirimbo rwa Daniyeli ruri mu kigabane ca gatatu kuva ku murongo wa 52 gushika ku murongo 56. Inkuru nziza tuyisanga muri Matayo kigabane c'13 kuva ku murongo w'10 gushika ku 17. Ivyo dusoma mu gitabo c'Ihunguka kuri uyo munsi mu kwezi kugira gatatu kuvaho baviriye mu Misiri, abana b'Isirayeli barashika mu gahinga ka Sinayi. Bavuye i Refidimi baca isago zabo muri ako gahinga imbere y'uwo musozi. Umukama abarira Musa ati: ndi mukuza iyo uri, ndi mu gicu c'umupfungane kugira ngo abantu banyumve ndiko ndakuyagira, baheze bakwemere ubudasiba. Genda iyo abantu bari ubabwire bityorore uyu munsi n'ejo, bamesure impuzu zabo, bazobe biteguye ku munsi ugira gatatu, kuko ariho umukama azomanuka kuri uyo musozi wa Sinayi imbere y'ishengero ryose. Bukeye ku munsi ugira gatatu haza igicu kininiya gitwikira umusozi, inkuba zirasana, imiravyo irenyeza, inzamba zija mu kuyaga. Abantu bose baca baratetemera aho bari mu sago zabo. Musa aca akura abantu mu sago abajana gusanganira Imana. Baraheza bahagarara hepfo y'umusozi. Umusozi wa Sinayi wari ukikijwe n'umwotsi mwinshi, kuko umukama yari yururukanye n'umuriro. Umwotsi waduga nk'uvuye mitanure, kandi umusozi wose waranyiganyiga. Inzamba rero zirayaga. Musa yaravuga, Imana nayo mu kumwishura igakoresha imituragaro. Umukama araheza amanuka ku musozi wa Sinayi, aca abwiriza Musa gusubira ku musozi. Musa nawe aca araduga kumusanganira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa Mukama Mana y'abasokuru. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Izina ryawe rininahaye kandi geranda nirihezagirwe. Riragahezagirwa kandi riragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa mu ngoro nyeranda y'ubuninahazwa bwawe. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa ku ntebe y'ubwami bwawe. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa we uzimanga. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Wewe uhangamye hejuru y'abamarayika. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Uragahezagirwa mu kirere co mw'ijuru. Uragahezagirwa kandi uragashemezwa imyaka yose. Iyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Matayo, abatumwa begereye Yesu baramubaza bati: mbega ituma usigura mu migani niki? Arabasubiza ati: mweho mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru, nyamara bo iryo teka ntibaritewe. Uri n'ico afise bazomwongerereza atunge, nawe ubutaco afise bazomwaka n'utwo yahorana. Nico gituma ndabigisha mu migani, kuko bakanura ntibabone, bakumva ntibategere,
ijambo umuhanuzi Izaya yavuze ryabaguye ko ngo muzokumva n'amatwi yanyu ariko ntimuzotegera, muzorabisha amaso yanyu ariko naco muzobona, kuko umutima w'ico gihugu watumye amatwi yabo nayo abamabuye, kandi barahumirije ngo ntibaboneshe amaso yabo, ntibumvishe amatwi yabo, ntibategere mu mizirikanyi yabo, ntibahinduke ngo ndabakize. Amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Kuko n'ukuri ndababwiye, abantuzi n'abantu b'intungane benshi barifuje kubona ico mubona ariko ntibakibonye, kumva ico mwumva ariko ntibacumvise. Dushimagize inkuru nziza Yezu Kristo. Kristo shemezwa. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Mweho mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru. Bavukanye ntoreza Imana, tuzirikane rino jambo Mukama duhaye kuri uyu munsi. Turabona ingene Imana yishura abayo, ni ku rukundo rwayo gusa Imana itwiyegereza ngo itwimenyeshe kandi ngo itumenyeshe inzira irora ku buhigwe bw'amaho. Natwebwe mwibatisimu twatanguye urugendo rwo kwemera, twarugurukiye Imana yacu, twagizwe kumwe na Kristo basamuragwa rw'ivyiza vy'ijuru. Dusabe iyo nema rero yo kwama twerekeza amaso yacu ku Mukama tukiri hano kw'isi, kugira ngo tuzoshobore gutorana ivyiza vy'ubwami bw'ijuru. Mu gisomwa ca mbere rero turabandanya tumviriza amajambo avuye mu gitabo cy'Unguka. Muri ico gitabo kiratwiganira ingene Israeli yavuye mu Misiri, ingene Imana yabohoye igihugu cayo ikayikura mu menyo ya Faraoni yashaka kubahonya no kubacinyiza mu gihugu ciwe ca Misiri. Ariko Mukama ni mwiza, yarumviye amaborogo y'igihugu ciwe, maze ku buhinga bwiwe nyene araheza atora Musa abari barongora umuryango w'Isiraheli, mbere arawujabukana ikiyaga gitukura. Bagira gutyo Faraoni n'ingabo ziwe zabonereye mu mazi, imivyimba niyo yagumereye leta, abandi baciye ahumutse. Umuryango w'Isiraheli rero waciye utangura urugendo rurerure mu buragaragwa kugira ngo bagende bagana igihugu c'isezerano. Uyu munsi mu byo tumvise muri kino gisomwa, yaheze amezi ashika kuri 3 bavuye mu Misiri. Barajabutse bavuye mu Misiri babandanya inzira yabo mu gahinga. Barashika rero mu bugaragwa bwa Sinayi, barashingaho insago zabo, kuko ko babigenza barafata nk'umunsi hageze kubinguruza bakagenda bagashikaho bavuga ati tugume ngaha. Bamaze kugenda iminsi itari mike bakaguma ngaho, bakamara iminsi baruhuka, nyuma bakazosubira gufata urugendo bakazinga utwabo, amatungo yabo n'ivyabo vyose bagaca babandanya bagenda gutyo gucika baze bashike muri ca gihugu c'isezerano. Rero bari imbere y'umusozi wa Sinayi. Imana ishaka kubakorera igitangaro ko ibiyereke, ishaka kubereka ububasha bwayo kandi ishingire intahe umutumwa wayo Musa yatoye kugira ngo abe ari we arongora umuryango wose, kugira ngo bace bamwemera. Birakeneye ko bayibona maze babitegere ko Musa atari we yishinze ico gikorwa cyo kurongora Israeli, ngo abe umuyobozi wa Israeli kuva mu Misiri ngo abaje imbere. Nuko rero Imana irabategetse ngo bitegure, ngo bicyorore, kuko irazi yuko izoza kubireka. Ngo nibicyorore iminsi 3 yose, bitowe ku mutima no ku mubiri, bamesure impuzu zabo, cyane cyane bicyorore. Guhwana n'Imana bisaba kwicyorora. Imana ni nyeranda, guhwana n'Imana nta ugenda ubutyo agenda atikwije neza,
ku mutima no ku mubiri. Ugenda kubona n'Imana wiremeza ibicumuro ntushobora no kuyibona, amaso yawe abahumirije kuko umwijima w'igicumuro woba wakugize impumyi. Ku munsi rero ngugira gatatu Imana yari yerekanye muri Israeli yose, bareza bakoranira imbere wa musozi wa Sinayi. Abayahudi ntibari bwabibone na rimwe ingene Imana ije kwiyereka umuryango wose icyarimwe. Ibimenyetso babonye nibihe? Barabonye ibimenyetso biteye ubwoba. Imana yaciza mu umuriro ufumba umwotsi, ngo igicu ngo kiraza kirapfuka umusozi wose harimo n'umuriro. Birabe ibintu biteye ubwoba, umusozi ntiwabo kiboneka. Hanyuma Imana irasubira yerekana ako kanya nyene ngo ibintu bimeze inkuba zirasana zirakubita hirya no hino nyawa musozi, n'imiravyo irasana yenyeza hirya no hino. Abantu bagira ubwoba babonye ibyo bintu batari bwabone bizi icyarimwe, bakumva n'inzamba rero zitangiye guhanirana, inzamba zidasanzwe zivugira mu ijuru zamanutse, ngo n'umwotsi mwinshi gufumba kuri wa musozi ugafumba uduga n'umuriro. Rero umuriro nawo nyene udasanzwe. Hanyuma ikindi kimenyetso nuko ngo umusozi wacu utangura kunyiganyiga. Uno umusozi munini turafise imisozi usanga igende rutarotana, ako umusozi ugahaguruka ukanyiganyiga ugatambatamba. Ubwo ni ububasha bw'Imana, ni ububasha bw'ushobora vyose. Imana yari yururutse muri ivyo bimenyetso bidasanzwe, ngo Musa yaravugisha Imana nayo ikishura yibereye muri iyo mituragaro nyene. Ntiyayibona n'amaso yiwe, ariko muri iyo mituragaro Musa yarumva ijwi ry'Imana. Iyo nkuba, iyo mituragaro byose byaca bisigura ijwi ry'Imana. Musa wewe agaheza akabitahura, akavyumva, akumva icyo Imana ishaka kumubwira. Ariko cyane cyane na Israeli kabona yuko Musa ari umutoni w'Imana y'amayaga, nayo mbere iramutumirira kuduhuga ku gasozi, ku musozi wayo wa Sinayi. Abandi basigaye hepfo, Musa aragenda aratera imbere, agenda kubonana n'Imana. Imana rero yashaze kwerekana iki muri ibi byabaye muri uwo mwanya? Icya mbere nuko Imana yashaze gushingira intahe Musa wayo, kuko ari umutoni wayo, niwe yamucaguye kugira ngo azarashikiriza ibisabisho by'igihugu cyose abishikiriza Imana. Hanyuma kandi n'Imana nayo iheze imushikirize icyo yifuza, amajambo yayo Musa ayashikane ku gihugu cyayo. Tuvuga yuko Musa yabaye nk'ikiraro. Imana yashatse kumushingira intahe ko ari kiraro hagati y'igihugu c'Imana n'Imana nyene yakiremye. None rero murumva ko ari ikintu kidasanzwe, kuko ubu imigenderanire ya Musa n'Imana, imigenderanire y'umuryango w'Israeli n'Imana yabo, n'imigenderanire y'ukuri iciye kuwo yitoreye. N'Imana rero y'urukundo, Imana idaheba igihugu cyayo uko bigenda kose, iheza igatora uburyo bwo kugira ngo ibaremeshe, igumane nayo, igendane nabo. Mu nkuru nziza turabona yuko Imana yabandanije umurongo wo kuba hafi w'igihugu cyayo, hafi yabo yaremye. Imana yabandanije umugambi mbere inawo unonosora wo kuba hagati y'igihugu cyayo, hagati yabo yaremye, abo yacunguye. Yarungikiye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo abe jambo y'Imana, jambo yigize umuntu, afise ubumuntu akabagira n'ubumana. Icyo ni gitangaza gikomeye cyane. Ni Imana yaje mu bantu kugira ngo ntizobe ikiguma hejuru mu kirere, ntizobe ikitera ubwoba abantu n'inkuba n'imituragaro n'imitingito y'isi n'ibindi. Imana yashatse kwicisha bugufi ngo ize mu bantu, maze abantu bayibone, bayakire, abicishije bugufi bashobore kunywana nayo. Yaje ari umuntu asanzwe, yaje ari umuntu w'intamenyekana, adatera ubwoba. Nguyo Musa mushasha, nguyo uje aserukira Imana by'ukuri. Ni Imana ivye muri twebwe, ije mu bayo. Iyo Mana rero muri Yesu Kristo n'ubu niyo yigaragaza, ikatubwira icyo yifuza. Yadutoreye ba Musa, idutorera ba Musa ni abasaserdoti, abatumwa b'Imana. Nibo bari mu kibazo cya Musa, bakira ishaka ry'Imana maze bakarishikiriza igihugu cyayo, bakatwigisha amajambo y'Imana, bakadusikiriza ubukiriro, bakadusikiriza ayo masakramento. Uko ayo masakramento n'imiringoti turonkeramwo inema z'Imana zivuye mu ijuru. Iyo Mana yacu tukayibona mu ijambo ryayo, mu ijambo rya Yesu Kristo. Ni ijambo ry'Imana. Iyo basoma baratubwira ati ngo iryo ni ijambo ry'Imana, natwe tukishwa tuti dushimira Imana. Iyo Mana rero iri kumwe natwe cyo muri kimenyetso cy'abatumwa ba Yesu Kristo gushika n'uyu munsi. Iyo Mana yacu ishaka kuba hamwe natwe mu ishengero ry'abayikunda n'abayemera. Yesu yavuze ati
aho babiri canke batatu bakoraniye ku izina ryanje ndi hagati yabo. Iyo Mana yacu igwa hagati yacu mu bimenyetso by'abatamenyekana, abato bato, abagwaye, abafungwa, eka bo bose bintamenyekana bafise agashusho k'Imana. Ni Imana iri muri bo. Ngubwo rero bundi buryo umukama yatoye bwo kwiyegereza biwe mu rukundo rwinshi. Barahiriwe abamwemera, abamutahuye ko ari we Mesiya. Nicyo gituma bashobora kuvuga mu migani, bakabwirwa mu migani maze bagatahura Yezu Kristo. Abayahudi batari bake ntibamutahuye, cyane cyane babani b'abakuru bigira abahinga, abasaserdoti bakuru, abanditsi, abashinganaye b'igihugu. Ngabo rero abari gushobora kwitwa abanyabwenge ngo bakire isoko ry'ubwenge bwose byarabataye kuwa amazi. Babuze ukwemera, baguma biyugaraniye mu mwijima wabo, mu bwishime bwabo. Ariko rero bavukanye abigishwa b'ukuri, abicije bugufi, bamwe ba Yezu Kristo yatoye maze bakamukurikira, abo barahawe umuco w'abana b'Imana, baratahura inzira ya Kristo. We yavuga ati ndi inzira, ukuri n'ubuzima, naho ujya kwa data atanciyeko. Yezu Kristo arongeye ko muri iyi nkuru nziza tumvise ngo mwe mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru, mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'ijuru. None rero bavukanye tukengurukira Imana cyane gose, yashatse kubana natwe mu buryo bushasha kandi bwiyoroheje, bwikije bugufi, buri mu rukundo rwinshi, uko yemeye kuba umwe muri twebwe maze akadusigirana n'ibimenyetso vy'uko ari kumwe natwe. Ishaka ryiwe dushoboye kuritahura. Muri ubwo buryo nuko bumwe ari uko yaduhaye ba Musa, bama badushikiriza iviza vy'Imana, ishaka ry'Imana tugaheza tukaritahura. Nibo b'abasaserdoti babihaye Imana bari muri Eklezia. Dusabe umutima wo kwicisha bugufi natwe kugira ngo twame twakira ijambo ryabo. Umuvi wacu Papa aratwigisha, abepiskopi bakatwigisha, abasaserdoti bakadushikiriza iryo jambo ry'Imana, n'ishaka ry'Imana tuyitahure. Nibo ba Musa. Tubakire, tubakunde, tubasabire kuko badushikana ku Mana, baduha ubutunzi bwo mwijuru. Muri iyi minsi hari abasaserdoti bashasha batigwa, turahiriwe, turakiriye izo ntumwa z'Imana. Abo ba Musa bashasha baje kutwigisha no kuturonsa ingaburo yabo mwijuru, baje kuturonsa no kutahuza ijambo ry'Imana. Umukama yabatoye abakomeze, abarinda kabi. Dusabira n'abihaye Imana bose muri rusangi, dusabira abafurera, ababikira, aho bari hose ku isi yose, duhereye abino iwacu abagize indagano muri uyu mwaka, eka n'abari basanzwe bazifise indagano, eka bose bihaye Imana. Tubasabire, tubakire, tubishimire muri Kristo Yezu, kuko niwe batoye kugira ngo abagire ivyo ariho vy'ijambo ryiwe. Nibo baje gushingira intahe Yezu Kristo. Tubarabireko kandi tubafashe mu byo dushoboye vyose, bakomere mu kwemera kwabo, nibarangura n'izibanga ryabo, na twebwe n'abakisu bose bazoba bahiriwe, bazoba baboneyeho isoko ry'umuco riva kuri Kristo, rikabacako mbere rigaheza rigashikira Eklezia yose. Tubasabire rero, tubatera intege, tuti utaranasamwa mu nda yo kwibarutse ngo narinda kuzi, umbere umuhanuzi mu bihugu. Nuko rero basaserdoti bashasha, namwe Imana mwese bashasha, mukomere kwibanga ryanyu, umukama yamabahezagira. Dusabire n'abasigaye inyuma nabo nyene, abadiakoni bazoburonka umwakuza. Dusabire n'abaseminari bandi n'abanovisi mu manovisi atandukanye, nabo nyene babandanye batohoza ijwi ry'umukama, ntibiyugare umutima, ahubwo umutima mwera nabandanya buzuza ingabirano n'ugweze bwo kwitegurira iryo banga rihambaye mu buzima bwabo, baze babe ibikoresho vy'umukama kugira ngo isi ibone gukira. Ivyo byose tubisabe tubicishije mu maboko y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Bikira Mariya mugabekazi w'abatumwa, udusabire. Amen. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa